banywanyi ba Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu, bagenzi bakunzi b'ikiganiro cacu Deutsche Kurs, ndabaramukije, ndabahaye ikaze mu kiganiro mumenyereye gutegurirwa n'ikigo cyo muri kaminuza y'u Burundi, Centre Multiculturel Allemand. Akaba ari jewe Paul Ndayihereze akibashikiriza. Kuri uno munsi turaza kubandanya tuganira sur un thème twatanguye kundwi iheze, nifuza ko twobandanya mbere tukanasozera uno munsi. Iyo theme nayo ijanye n'ikintu ucitwa prepositionen. Le thème yitwa prepositionen. Prepositionen ni jambo ryo mu Kidagi au pluriel, kuko twabibonye, kuko iherezwa na en. Preposition ni jambo rimwe, amajambo arenga abiri. Prepositionen. Turaza kugaruka rero kubyo twatanguye tuganira kijanye na temporale prepositionen. Prepositionen, mpejeje kucibutsa, c'est un mot. Pour la plupart, yemwe amajambo mu Kidagi magufi, mugabo afise une forte influence sur son environnement, nguko tuzobibona. N'amajambo qui ne sont pas déclinés, mais qui influent sur leur environnement, igatuma mbere haba le principe, le système de déclination. Déclination, ico kintu twarakibonye. Iyo umuntu avuze déclination, umuntu abona tout de suite ikintu kijanye na nominatif, accusatif, datif na genitif. Munavyibutse kandi mwavyumvise. N'amajambo novuga récurrent, n'amajambo akoreshwa très usité mu Kidagi, mugabo uyaravye neza n'amajambo afise inkomoko y'ikilatini. Nominatif, accusatif, datif na genitif sont les 4 cas grammaticaux, des thématiques grammaticales mu Kidagi twamaze kubona mu abiri, nominatif na accusatif. Bisigura ko mu minsi iri imbere tuzotandukira izo zindi cas de figure grammaticalement parlant. Rero prepositionen n'amajambo afise ico yisangije, afise ico asigura, afise ico amaze dans le fonctionnement de l'allemand. Temporale, de par sa position devant préposition, qui est un nomen de par sa nature grammaticale. La position y a temporale ni un adjectif. Un adjectif qui vient en réalité porter davantage de lumière sur le mot qu'il précède. Il vient, je dirais, en renfort pour dire isoprépositionen ni nyabaki ni temporale.
temporale nayo tukaba tuzi yuko harimo tempus au singulier, tempora au pluriel. Tempus singulier, tempora au pluriel. Tempus isigura rien que le temps. Le temps. Tempora, les temps au pluriel. Rero, le thème de ce jour ni temporale préposition tugiye kwihweza amajambo magufa abaho afise une certaine fonction grammaticale kandi qui renseigne sur le temps. Le temps ikintu cabaye, ikintu cashitse. Iyo rero ukoresha un de ces mots, une de ces prépositions, c'est juste pour indiquer grammaticalement umwanya. Et vous venez ainsi répondre à la question van, ryari, preposition nabivuze n'amajambo bisigura muri ya majambo o 137 nk'uko twabibonye ku ndwi iheze, tuza kwilimita ku majambo atatu. Ayo majambo atatu nayo akaba vor, seit na für. Vor, seit na für, amajambo atatu atowe mu yandi menshi agize umurwi w'amapreposition de taille novuga comparable mugabo qui précise sur le temps d'une action, d'un événement yabaye canke avenir. Ndiko mvuga ibi nibutsa yuko muri aya mapreposition, muri aya majambo hariho atanga davantage d'informations sur le lieu, bazita local préposition. Nature grammaticale préposition, kubera zifise une fonction de indiquer, de préciser, de servir de pont, de décrire davantage, de préciser davantage un rapport, une relation entre ibintu canke entre ikintu n'umuntu canke hagati y'abantu. Hariho atanga des précisions sur le lieu local. Hariho izindi zitanga des précisions, des informations novuga complémentaires sur le comment. Bazita modal. Iruhande ya local zitanga information sur le lieu de séjour, le lieu aikintu kironderwa kiba kiri. Modal ni Art und Weise, voies et moyens, wajeniki, washitseyo gute. Uyundi mugwi utanga davantage d'informations sur le pourquoi. Le pourquoi. Causale préposition. Iyo groupe ya gatatu. Iruhande ya local, modal, hari causale. Un groupe de prépositions, de mots, aussi court que vor, seit, na für, zitanga des précisions sur les raisons. Yikindu, les raisons d'une situation donnée. Groupe yakane sous catégorie yakane muri izo preposition nizi temporale.
izi zitanga pas le lieu de séjour, pas le comment, pas la cause, mais plutôt sur le quand. Le quand. Umwanya. Igihe. Muri izi na zone ziri ubundi bwoko. Twavyumvikanye? Preposition n'umurwi w'amajambo afise ico uhuriyeko en termes de fonction grammaticale et selon le contexte. Ni imirwi ine: locale, modale, causale na temporale. Nous nous intéressons pour l'instant à ce dernier groupe, en l'occurrence temporale. Nous kuvuga le sous-ensemble de mots qui renseignent sur le temps. Quand on dit temps, twibukanye, hari temps, Zeit, hari igihe presi Zeitpunkt canke Zeitspanne. Zeit, Zeitpunkt na Zeitspanne, mugabo vyose n'umwanya. Turaza kubibona mu kanya dufashe uburorero bien presi. Ndabisubiramwo, uyu munsi turaba fois, Zeit et für. Turaba koko mis dans leur contexte ingene zikora, cane cane ico zisigura. Ico zisigura coco biragihuriyeko ni le temps. Ndagiye ahantu ndabonye umuntu nzi aranyibwiye arambarira ko yiga ikidagi. Ciwe rero ndashobora kuba curieux de savoir kuva ryari yiga ikidagi, kuva ryari yiga ikidagi. Ikibazo ni seit wann? Seit wann lernst du Deutsch? Ngiki ikibazo nkuko nabivuze mu ntangamarara. Inyishu ngiye gukoresha mfashijwemo nimwe muri izi zitatu turiko turihweza iza yishura ikibazo wann. Mwabonye? Wann. Wann? Ryari. Twibukanye, seit wann lernst du Deutsch? La structure est connue. Il s'agit ici d'une question. Eine Frage-Satz. Frage-Satz. Une phrase de type interrogatif. Parce qu'à côté de cela, hari izo bita Aussagesatz. Il s'agit de type de phrase affirmative. Seit wann lernst du Deutsch? Ingene so genre de type de phrase ziba formulé muravyibuka. Hatangura ico bita Fragwort. C'est ce mot sur lequel vous vous appuyez pour formuler correctement votre phrase interrogative. Izo nazo muravyibuka ziri ubwoko butandukanye. Ngaha ni seit wann. Arico mbere kitwereka yuko turi mu kintu kijanye wann. Ryari, igihe, umwanya, umwaka, umunsi. Seit wann lernst du Deutsch? Wa muntu ndamubajije, none wiga kuva ryari ikidagi?
inyishu aza kumpa ni inyishu yerekana kuva ryari abimazemo igihe kingana iki. Urumva ni wa mwanya ndiko ndarondera en formulant la question, ma question avec van seit kuva ryari. Ngira mwabonye la preposition seit van. Aranyishura ati ich lerne muribuka la structure ingene ikibazo nk'iki bacishura. Frage, Wort, Squi, Position 2, position ya kabiri, la forme du verbe employé, conjugué. Mais quand vous répondez, vous commencez par le sujet, ensuite, position 2, position ya kabiri, la forme du verbe conjugué. Ich lerne, ngiye gutanga la précision, nkoresha iki seit. Ich lerne seit. Ndindiriye iki kwambwira igihe ikuva ryari. Ich lerne seit einer Woche Deutsch. Ich lerne seit einer Woche Deutsch. Urashobora aussi kubivuga ukundi mugabo s'agit ici d'une variante. Ich lerne Deutsch seit einer Woche. Mugabo, c'est mieux, tuzobibona plus tard. Il faut cette information du temps y fixer une préséance, une priorité quand vous devez agencer les éléments constitutifs de votre phrase. Éléments constitutifs de votre phrase, akarorero. Ich lerne seit einer Woche Deutsch. Ich, Personalpronomen. Lerne, c'est la forme du verbe lernen employé dans son contexte. Seit einer Woche, c'est ce qu'on appelle Zeitangabe, c'est l'indication, l'information sur le temps. Et accusatif, object, donc icho wiga. Deutsch, shobora kuba ari Kirundi, ich lerne Kirundi. Ich lerne Kiswahili, chanki ich lerne English. Il s'agit ici d'un élément venant compléter l'idée contenue dans le verbe. Ich lerne et vient compléter de façon directe. Nico gituma bayita direct object, chanke pour utiliser un autre terme déjà connu, accusatif. Ich lerne Deutsch. Mugabo nkeneye kumenya non pico wiga, mais nkeneye kumenya kuva ryari. Seit einer Woche. Voilà une réponse précisant umwanya mazemo muri ico cigwa c'ikidago. Umwanya temporal. Seit einer Woche. Twabonye ngaha die Präposition seit. Die Präposition seit. Ich lerne seit einer Woche Deutsch. Avec ça, je suis satisfait. Narondera kumenya kuva ryari wiga ikidagi urabimbariye ni kuva indwi. No kuvuga iki? Uyu munsi indwi, iminsi indwi irarumanije. Jewe ndi muri ico gikorwa cyo kwiga ikidagi. No kuvuga iki? Kuva ntanguye, sintanguye uyu munsi, eka naratanguye. Kuva ntanguye dans le passé, n'ubu ndacariko kandi nzobandanya.
on vise le contexte d'emploi des prépositions Zeit itwereka kuva ryari dans le passé ikintu wagitanguye, ikintu urimwo wagitanguye dans le passé. Ico kintu urimwo, ico kintu uriko urakora urakibandanya au moment où vous parlez kandi urakibandanya. Voilà la signification complète et le contexte d'emploi de Zeit comme préposition. Il serva de pont de lien entre jewe niga ich, niga lerne, seit einer Woche Deutsch. Umwanya ungana iki ndi muri ico kivi, kuva ryari ndi kuri ico kivi, et de façon, et ceci se fait sans interruption. Seit einer Woche. Reka tuvuge ubimazemwo igihe, ubimazemwo ukwezi. Ukwezi mu kidagi ni iki? Ni Monat. Der Monat, die Monate. Ibi ndiko ndabivuga kuko tuca tubibona birafise inkwirikizi sur le plan de la forme des éléments de ma phrase. Ich lerne tuvuge uyundi wewe abimamazemwo igihe. Ich lerne seit, bien sûr, parce que c'est le temps qui m'intéresse, kuva ryari watanguye ico gikorwa. Seit einem Monat. Seit einem Monat. Mwabonye. Ich lerne, jewe, nkoriki lerne, kuva ryari. Seit einem Monat. Uyundi wewe arabirambiyemo, abimazemo umwaka. Yishura ngo iki? Ikibazo toujours ca kindi seit wann. Canke tugire ko urashobora kubaza wie lange? Wie lange? Mwabonye ko das Fragewort dans les deux cas d'espèce, seit wann, wie lange, ari doppelt. Igizwe ni en combinaison avec deux mots. Wie lange, seit wann. Il s'agit ici de deux variantes d'une même formule. Il s'agit là d'une question, Fragewort, un mot sur lequel vous vous appuyez pour poser une question. Aho uri intéressé yo kumenya igihe umazemwo ico kintu ucanke kuva ryari uri muri ico kintu. Ich lerne seit einem Monat. Uyundi ati jewe ndabimazemwo umwaka. Ich lerne seit einem umwaka ni Jahr. Ja, das Jahr, die Jahre. Aha, aracari mushasha atanguye à peine il y a une semaine, Woche. Donc, ich lerne seit einer Woche Deutsch. Undi n'ukwezi. Ich lerne seit einem Monat Deutsch. Uyundi asa n'ubirambiyemwo gatonya abimazemwo umwaka. Ich lerne seit einem Jahr Deutsch. Observation. Sur le plan structurel,
sur le plan structurel, les réponses ici ont la même structure. Mais si vous entrez dans la profondeur et observez bien concrètement les éléments de ces réponses, de ces phrases, venons répondre à la question seit wann, chanke wie lange, mwabonye, quand même, au niveau de la forme. Qui cause kuri une des prépositions indiquant le temps, vor, seit und für. Twatanguye kuri seit. Mwabonye, iyo ari indwi mwabonye, die Woche ni genus, c'est féminin. Monat ni der. Jahr ni das. Ngira ngaha muca mwibuka yuko l'allemand est une des langues qui fait ces 3 genres grammaticaux. Féminin, masculin ou neutre. Ngira ngo mwabonye igihe seit iri imbere ya un adjectif, un article indéfini. Mugabo ikwirikirwa na un mot féminin. Mwabonye l'article en question yandi quoi er. Ari masculin ni em, ari neutre ni em. Reka tugeze ngaha a notre introduction kuri iki kibazo, aho turiko turaraba twihweza l'influence finalement des prépositions et plus particulièrement sa temporale préposition. Uyu munsi twabonye seit, reka tuzoheraheza ku ndwiza avec seit, aho tuzobona ikwirikirwa n'iki na eine Nomen au pluriel. Duce dutandukira vor na für kugira ngo turabe ubudasa dans le fonctionnement de ces mots qui, somme toute, sont des prépositions et renseignent sur le temps. Mugabo, ils sont utilisés différemment. Reka tugeze ngaha pour aujourd'hui. Nsubire ndabakengurukire rwose kubona twabanye muri iki kiganiro. Ndabifuriza amahoro iwanyu naho ubutaha. Kazoza FM, be your own boss.